Yesu nashimwe. Urumva ivyo Imana igendera dukorera birateye ubwoba. Ukabana n'umuntu utazi ko yahuye n'imisozi igeretse ku yindi. Ariko turafise Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ndashimiye Imana yarwani, ariko Imana iraturwanira bene data. Ego Imana ishimwe cyane. Nagomba mvuge gatoyi ibintu ukuntu byagenze muri uyu mwaka wa 2022. Twagiye turabona ukuboko kw'Imana bene data. Cyambere dushimira Imana nuko ikintu cyose twiteguyemo, ikintu cyose twapanze muri programme y'umwaka cyarakoretse. Amen. Yesu ashimwe. Ama rencontre yose twateguye yarakoretse. Imana ishimwe. Ego murazi yuko itariki 8 z'ukwa gatandatu habaye rencontre y'abakobwa gusa. Kuko twari twavuze tuti tubake abigeme baja kubaka ingo bazi cyarico, kuko abantu benshi bagenda batazi ivyari byo hanyuma bigaca bibagora. Tugomba kubaka abakobwa kugira ngo bazoje mu ngo bazi cyarico. Imana ishimwe. Itariki 15 z'ukumunani twakoranye n'amakouple, abashinga ntahe n'abafasoni babo, kandi navyo byagenze neza cyane. Yesu nashimwe. Rero mu itariki 13 z'ukwicumi twakoranye turaba mama gusa, twebwe nyene ngaha, navyo byagenze neza. Imana ishimwe. Itariki ya mbere ku 11 twarakoranye turiko turategura integuro ikomeye cyane Imana yadufashijemo yo kuja muri orphelinat Ikiremba. Imana ishimwe. Cyo gihe twarakoranye bigenda neza. Duca turategura urugendo twagiyemwo itariki 8 z'ukwa 12. Wabaye urugendo rw'iteka bene data. Yesu nashimwe. Nkuko twasenze Imana yatugiye imbere. Imana yatugiriye neza, kuko twifujije yuko ziyamfuvye. Munazi ko twebwe irishira hamwe ryacu ari ryo gushigikira ingo n'imiryango, kandi kugira ngo twubake ingo nziza, aba mama dukizwe, aba papa dukizwe, abana bakizwe, igihugu kigende neza. Kuko ingo zibaye neza n'igihugu kigenda neza. Yesu nahabwa icubahiro. Rero twari twiyumviriye yuko abo bana bo muri orphelinat Ikiremba twoja kubifuriza Noel mbere yuko tuyifuriza abana bacu, kandi Imana yarabidufashije. Ndabashimiye cyane rero ukuntu mwakoze ico gikorwa citeka. Mwakoze mutiziganya, mwakoze nk'abikorera. Mbere nibaza yuko bamwe ivyo bakoreye izo mfuvyi batari bwabikoreye n'abana babo. Yesu abahezagire. Ibi gikorwa ciza cyose muzokora, Imana izokwambika ibihezagirira. Imana yaratunejereje, ntivyari vyoroshe kwegeranya uburyo, kuronka uburyo, ariko twarasenze Imana. Hari ahantu twagiye turadodora tubona ukuboko kw'Imana. Turashimiye amashira hamwe yose twadodoyeko akadufata mu mugongo. Imana ihabwa icubahiro. Tuzogenda tubibabwira bonyene kuntu bakoreye igikorwa Imana, kuko si twebwe bakoreye Imana gusa, twe twabaye umunwa wabo, ariko nibo bavuze. Imana ihabwa icubahiro. Rero ndashimiye Imana ko ico gihe byagenze neza cyane. Muri orphelinat turabona abana batarakwiza ukwezi, turabona abana bafise umwaka, turabona abana bafise imyaka 4, turabona abana bafise imyaka 5, naho vyagera. Ariko vyari biteye ikigongwe cyane. Muvyeyi namba wibaza ko uvyaye umwana ukamushira kwibera ukamwonsa, agakuru ukamushira kwabo, baraturera badushira kwibere, baratwonsa, baratugabura, badusha no ku mashuri. Imana ihabwa icubahiro. Imana izibahezagire. Twabonye ukuboko kw'Imana rero mu rwo rugendo cyane cyane mu buryo budasanzwe. Twaronse déplacement mu buryo budasanzwe. Twaronse ibintu byose, ikintu cyose twasabye Imana. Mbere Imana yaraturengereje ko, kuko twari mu mugambi muri hehe, kuko twari hehe, twari mu mugambi w'Imana, kuko ngo idini nyakuri niraba imfuvyi n'abapfakazi. Rero Yesu ahabwa icubahiro cyo kudutera intege zo gukorera Imana. Hanyuma twari twishimikije ijambo ry'Imana, tubashira ijambo ry'Imana, tubashira n'ifungurwa n'amata n'ibintu byose, kandi Imana yarabikoze. Niko ndabacira mu ncamake gusa. Hanyuma rero turashima Imana ariko twatanga uyu mwaka wa 2023. Umwaka wa 2023 nawo twarawuteguye. Aha hariho abantu barara imbere y'Imana bakagira veye kubw'iki gikorwa,
kugira ngo kigende neza. Turabashimiye cyane, barizi kandi bari ngaha. Imana ibaha umugisha, abantu bafatana amaboko akavuga uyu munsi turara ngaha kugira ngo tusengere cya gikorwa kigende neza. Nukuri Imana izobibahezagirira. Uyu mwaka rero twifuzizanye umwaka mwiza. Ni bande babisomye muri groupe? Hariho ijambo nabifurije ryo muri Ezira. Umwe anisomere Ezira 8 igice cya 20, igice cy'umunani umurongo wa 21. Ezira, umuntu abanguke arinsomere. Ahava ibyo kwisonzesha kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyisabe iduhe kugira urugendo rwiza twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu byose. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Ngo twicishe bugufi, ngo Imana iduhe urugendo rumeze gute? Urugendo rwiza. Twe nabande, n'abana bacu nabande, n'abashinga ntahe bacu, sivyo? Nabande, n'umuryango yacu yose, n'ibyo dufise byose, ibyo dutunze byose. Imana iduhe kugira urugendo rwiza. Rero muri uyu mwaka wa 2023 iryo jambo niryo nabifurije. Umuntu wese ahari, umumama wese ahari wo muri Bethesda, Imana imuhe urugendo rwiza, imuhe kugira urugendo rwiza, imuhe kubona ibyiza. Ariko condition nihe? Nukwicisha bugufi ugasenga Imana, nkuko twumvise ijambo riheje kutubwira ko Imana idutura ibitebo, hajya nishobora kubigutura utabanje kwicisha bugufi. Uyu mwaka rero Imana izibaho urugendo rwiza. Mvuganye n'abantu, uyu mwaka Imana izibaho urugendo rwiza, izibaho umugisha, izibahe kugira urugendo rwiza n'abana banyu, n'abashinga ntahe banyu, n'ibyo mutunze byose. Najewe ndimo. Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana iziduhe gukorera Imana cyane muri uyu mwaka. Narababwiye ntitugomba gukorera Imana muri uyu mwaka uko tutigeze tuyikorera. Haleluya. Imana ishimwe. Hamwe n'ibyo ngoma ndababwiye programme twishinze muri uyu mwaka. Aha twamaze kuva muri 2022, sivyo? Ubwo twashitse muri 2023. Kandi nifuza ko muvyandika kugira nimuze muravyibagirwa. Haraho umuntu aguma avuga ngo mbega ngo tuzokorana, ngo mbega ngo tuzokorana. Ni byiza ko muvyandika mukabishira ku mutima. Ikintu ushize ku mutima hajya uragisengera. Muvyanditse urakubita amaso mugakarina ugacuvuga uti bwa bundi rero ukwezi kuregereje. Murano ko tudakorana iminsi myinshi cyane, ariko kandi iyo minsi muyishere ku mutima muyisengere. Itariki 6 z'ukwa kane uyu munsi kwanza, sivyo? Tariki 11 z'ukwa kabiri muri 2023 twuguru uyu mwaka icese wa Bethesda family. Ego. Bethesda pour le salut de la famille. Kuko twifuza ko ingo zibamwe agakiza. Aba mama tugakizwa, aba papa bagakizwa, abana bacu bagakizwa, igisagara kigakizwa, igihugu kigakizwa, isi yose igakizwa. Ubu rero twitegure kuja kwamamaza Yesu uko tutigeze tumwamamaza. Numva niteguye. Ninde yiteguranye nanje? Ego cyane. Duhaguruke nk'intwari z'abamama tuje kuvuga Yesu. Itariki 6 z'ukwa kane tuzoca dukorana twenyene. Umuntu wese afise umutwaro umunyikije, tuzoza kare. Azobara amasengesho menshi, umwanya munini tuzomara mu masengesho. Abazobishobora no kwisonzesha twisonzeshe. Atari umuntu agwaye gusa, ariko ababishoboye uwo munsi tuzokwisonzesha. Yesu ahabwa icubahiro. Itariki 6 z'ukwezi kwa kane. Hanyuma itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Hazobachi amezi angahe? Hazobachi amezi angahe? 2. Tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu tuzoca dukorana abagabo n'abagore. Mugende mutegura abashinga ntahe banyu, muvuga muti mu kwezi kwa gatandatu uzuntetururuze tujane. Shaka kubona muri kumwe, hanyuma tukubaka izongo. Hanyuma mu itariki 15 z'ukumunani 2023 tuzokoranya abana b'abasore, abahungu, kuko nabo nitwobirengagiza. Mbega twoshaka ko abasore abakobwa bakira, abahungu ntibakire.
nta mukobwa yakira umuhungu adakize. Reka nabo rero tuzobaronderera umwanya hanyuma babategure neza. Itariki 13 z'ukwezi kwa 10 tuzokorana twebwe abamama nk'uko twamadukorana, sivyo? Murazi ibyo twamadukora. Hama itariki ya mbere naho nyene tuzokorana. Itariki 1 y'ukwindwi tuzoca dukora, murabona bene data 1 Novembre. Ndayivuze ndayinyarutsa kuko tuzokorana naho. Hanyuma nagomba ndababwire yuko buri mwaka twiyemeje gukora igikorwa cineza, sivyo? Ntitwabisezeranye. Yesu nashimye. Twarasezeranye ko buri mwaka tuzokora igikorwa cineza. Ubu rero twakoze igikorwa cyo muri orphelinat, sivyo? Kandi cyagenze neza cyane. Ubu rero hamwe no gusenga Imana twafashe yuko tuzoja kuraba abakenyezi bagenzi bacu bagorewe mwibohero. Yesu nashimye. Bega murabishimye yuko twoja kuremesha bene data bagorewe mwibohero. Uzorabe umuntu arwaye gusa kirirwa mu nzu, kandi nta numwe akubasha ukuguru canke avuga ngo ntusohoke, nta gukubaza kuja no muri toilette, ariko urumva kumenga warugaranywe. Nibaza nka mama Kisi jya misi yamaze mu nzu yaramerewe nabi. Ibaze rero abo ba mama bafungiwe mwibohero ukuntu bamerewe. Genda mu bisengere, nukuri na mama namukora nk'abahizi. Genda mu bisengere kandi dushire ko dukore kugira ico gihe tuzoshobora kuranka gahuzu tubashira, sivyo? Tuzoshobora no kuranka gasukari tubashira. Erega nabo nabantu rero Imana idufashe gutegura kuja muri orphelinat. Twaragiteguye muga tugishira mu kwicumi na kabiri, sivyo? Tugishize mu kwicumi na kabiri tuca duhura n'ingorane nyinshi mu nteguro yaco. Aho tudodoye bati sponsor zaraheze. Aho tudodoye bati twarahejeje urumuri rwarazitwaye, abandi bantu bo muri association kanaka baragiye, sivyo? Duca tubona rero naho nasubiye inyuma nkavuga ngo muri juillet niho twifuza kuzoja kuraba aba bantu. Twabonye ko tutazosubira gutegura igikorwa cineza ngo tugikore mu 12 kugira ngo turonke abadufata mu mugongo. Mwavyumvise? Kuko twahuye n'ingorane nyinshi cyane ico gihe. Nuko nyene Imana igwanira imfuvyi ahandi byari byatugoye. Murabona ajya makotization mwari mwagize. Mwarabibonye twakoreye ahagaragara. Ajya makotization mwari mwagize. Murabona ko twari gukuramo pampers amakarito 10. Tugakuramo amata amakarito 10. Tugakuramo ibiro 100 by'ubuyi. Nibindi byinshi cyane, impuzu ibintu twatwaye. Amashuka ntivyari kuvamo. Niyo mpamvu rero kugira ngo dutegure ico gikorwa neza kandi mu byumve n'ukuri n'umuntu azorutsitarejo, sivyo? Avuga ati jewe ndashira mwaka, sivyo? Nuzorutsitare iki gikorwa tugifate nk'icacu. Tumenye yuko ari abantu bagowe n'ukuri dukwiye kuja kuramira. Ego. Kandi twebwe iyi association yacu si ibintu byo kugurana no kuguranana. Niyo mpamvu umega ku iki gikorwa umenga ariko bene data uwatahuye impemu ibanga ry'impemu na bya bindi dukora tubihabwa nuko mu mpemu yacu hameze neza. Uwatahuye rero ibanga ry'impemu ryo gutabara abantu n'Imana izomutabara. N'Imana izomutabara. N'ibyiwe byose byariko birayangarazo jabona biko Imana ikiregeranya kubw'igikorwa c'Imana. Twebwe rero duhaguruke mu buhizi dukorera Imana. Iki gikorwa rero cyo kujya kuraba ba mama bene wacu babohewe mwibohero mugishire ku mutima. Dutangure dukora ubu. Ntituzorindira ukwindwi ariko dutangure dukora ubu. Imana ari bahezagire. Yo niyo programme y'umwaka. Ngomba twishimikizira ijambo rero rya Nehemiya riri mu gitabo cya Nehemiya. Havuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe. Mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Yesu nashimwe. Ndayisubiremo gatoya. Ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje yabaye kuri jewe. Mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati
tuve hasi twubake. Yesu nashimye. Tuve hasi twubake, tuve hasi dukore, kubera ko ikiganza c'Imana yacu kiri kuri twebwe. Imana ibahezagire iyo programme y'umwaka, mugira umugisha. Amen. Amen. Reka duhe Janine ahaguruke asengera iyo programme mu majambo make, duce tumuhakaze mama Monique. Mwami wacu Yesu, turagushimiye ingene uri Imana igira neza, turagushimiye ingene uri Imana y'igitangaza, Imana idukunda. Uyu munsi Imana turagushimiye rero dukoranije tukagira disponibilité tukaza hano hantu. Turagushimiye Imana ku bikorwa byose byakoretse ku mwaka uheze. Turagushimiye cyane Imana zijya mfuvyi zabonye iyi association iseruka kuri urya musozi w'Ikiremba. Turongeye gutanga amashimwe Imana ku byo wakoze byose ku mwaka urenganye. None Mana ngiyi debut ya 2023 Mana, twumvise programme ingene izoba imeze Mwami Yesu, turayishize imbere yawe yose. Mana iri jambo Nehemiya amaze gukoranya abantu ati dushire ko twubake kubera ineza y'Imana, ukuboko kwiza kuhoraho kwari kuri bo. Mana arabakoranya ati dukora ibikorwa vyiza. None natwe hani twokwishoboza tutakubonye. Guhera Mana iyi séance izokurikira muri avril, iyo muri juillet, Mana le 15 août, le 1er novembre. Mana uratubera Imana. Iki gikorwa ciza Mana cyo kuzora abakenyezi nkatwe bafunzwe. Ega Mana natwe ntacyo twatanze kubona tugendagera tugataha mu ngo zacu. N'ubuntu n'imbabazi uba watugiriye. Turazi hirya no hino Mana satani ngena goma turondera. Mwizina rya Yesu ariko Mana ukaduhisha, amaraso yawe akaduhisha. Mwami Yesu urazotubera Imana. Twama twakubonye ibihe byinshi, tuzokongera tugushime Mwami. Urashishikara kudukorera byose neza nk'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.